abantu benshi murazi isanganya mutima yagize nabagenzi we bavuye ko bamwe banitavye n'Imana. Abantu benshi kandi bakagaruka ama inbox babaza ama post agiye atandukanye babaza mutima amerewe gute bimeze gute vyagenze gute. Hariho n'abavuga ko mutima yitavye Imana takiriho. Mutima rero cyamwishe Hello everybody, hello everyone, everywhere. Another day, another chance, another blessing, another good vibe, another beautiful day. People then call me Kodi Mr. Brock at the first king from each of the bed range. Yes, nongenda bashimire cyane abantu bose bakoze uko bashoboye kugira dukwiza 10,000 by'abadukurikirana. Guys, abantu bakena abantu benshi cyane turizere ko mukomeza kuduga n'ibihumbi 100 tuzobisikana tukaronka silver nkuko bikogwa. Yes, nkuko bisanzwe nongeye kwa ikaze mu biganiro caca ico cyane kuri Akamo TV mushikirizo na Kodi Mr. Brock. Yes, nkuko mubizi simba ndume, by the way mba ndi kumwe n'umuntu natumiye cameraman n'umukameramani n'umuntu ba watumiye invite na je, of course turi batatu kabisa. Nuko nabagaruka nikoresha umwanya wanyu umunyarusaku papa gasutwa munyarusaku cyawa apana papa gasutwa papa sutwa jewe nikoresha umwanya umunyarusaku koresha umwanya umunyarusaku sutwa cyawa Mr. Vuguta vyume umunyakamenge ndaki koresha umwanya sa fresh umeze gute kwanza? Bon je meze neza kabisa ndashimye fresh ndashimye Imana kabisa. Jenzo kwa manda yivuga inzobe gumiduga ewana every minute duge kwijambo wese akuye kwa ma introduction abantu batayakunda kabisa nabo bakeneye nyine oya ko no gutakaza umwanya none niba ivya bindi usanga TV online irondera amanuze amasaha batangura bagatwenga bagatera inkuru bakagirane we jewe tuduga kwijambo direct ntavyo gutevya abantu kabisa. Nukoresha umwanya duhere tuvugute mu misi zitambutse umukomedi yakomeye cyane hano mu gihugu no hanze y'igihugu tuzi nka Mutima rokomedi yaragize accident akomeye mu gihugu no hanze y'igihugu, ariko kakubesha abantu ujya arabizi man arabizi ariko no hanze y'igihugu ako ni karimo ko nta mwanse jengo mana basigurire basi mu bitahura ninde mukomedi ngaho bavuga ko akomeye mu bundi no hanze. Kicece na Mutima ninde atangwe kumenyeka Mutima Kicece urazi amadira amaze kuro urumva twebwe ivyacu twama twiyemera ngo ivyacu ariko twenyene ntese bikuriye hariho capacité aho ara bitarenga hariho bitagera kubera iki mu bisanzwe ururimi kwanza dukoresha ururimi dukoresha yes ntirurumva nigwa ruri musanga no mu gihugu cacu ruvugwa nabaki ruri international oya ivya international hoho nibindi ariko no mu gihugu iwacu ikirundi kivugwa nabaki nikizopasa ko umukomedi w'umurundi azoshobora kuvanga haje gukora komedi muri Tanzania. Uramaze kubona Mutima ariko avuga komedi we giswe rumaze kubibona oya ariko uvuze yuko umukomedi wo twaba dufite abakomedi basohokera igihugu baserukira igihugu bakaja go performing urabona bagenda he barajaza Kigingo ramaze kuja mu ntuze muri Tanzania cyangwa muri Kenya inde Kigingi oya ujya muri Europe none muri Europe ho ivyo umva ufise population y'abantu erega bijye vyo kuja muri Europe ibanga niri n'abarundi batuma n'abarundi bago umva nk'ubu dufate ufise imiryango benshi bari hanze ushaka kuyongonganya bakavuga ati maze $500 tu preparation tumuite jama kitwa baca bamusabira visa abari ku gatwe kabo urumva bijya vyo biroroshe cyane birasanzwe urumva je mvugira ati ya concert nkuko Kicece yaje ngaha arahaturira urumva bro twe tugikoresha ikirundi cyane bizodusaba yuko ivyo bintu abuzukuru bacu nibo bazobijyako kuko kwemeza umunyamahanga ikirundi
akunda ikirundi business zose azikore mu kirundi bizodufata igihe kirekire cyane ko ikirundi mu bisanzwe umengo ni kinaryoshe oya kiraryoshe uramaze kumva icyongereza wengene kivuga cyongereza Ndanakivuga. uramaze kumva igiswahili cy'umutanzania umutanzania akavuga unajua yani tulikwenda yani kaka yani unajua urumva hariho estetike Yeah. ikirundi kiryoshe ni ca kirundi ca bwa budemo bwo mu bagamba bwa nzva ngo nitwa Arlene ngo jengo urumva kya kirundi urinze gushira mu dufyere ariko uri kuravuga ikirundi uko umenga uri kurakanka amakandi uri kuravuga rero mutima ikirundi nugukanka mutima nami na invest ashira mu bintu vyiwe iri anda cyane mutima yamenyekanye mu makomedi ameze nk'ibiganiro je nakora yeah urumva n'utuntu nyene bishutinge kwaje gushira mu gusaka akaboro ko gutunga gusa bikaba biheze umva ibintu umutima yakora naho bitandukanye nibi yarede ikorera ba pasitomani biko umva nico kimwe nta meme si na kamera wasanga itanyaye umva kwa ruguhitinga gusa kwera bitwengeje ariko nta professionalism byari birimo urumva ivyo byose biri mu manota n'umunyamahanga araba akavuga ati yarakunzwe cyane cya kuraba ibikorwa vyiwe akaca asanga na kimwe kiri professionnel mu bintu byose byakunzwe cyane nta kimwe kiri professionnel ivyo naho bitandukanye na vya biganiro je nakora kabisa urumva rero bisaba yuko invest uzorabe bajya ba Sembridon baba petit bakora intuze zitavuga ya uraze invest man umuduga barashobora kumena ikiyo neza bien umva ni invest ko avuga ati jewe narikomeje reka rero invest kuko mbandanya nikomeza gusumba mani barakoresha ibintu kuzona bariko ba inkoko mani ko bakina n'inyama inkoko zuzuye isafuriya bariko barazikinisha ariko bamuti bariko barashutinga hariya mani naji bakubwira ati ntuheze ucumako urumva uriko murapanga ikintu gituma bisopa amafaranga baca bafuma bacihoza ariko komedi z'abandi arabishira mu buryo mani shira mu buryo shira no gukotesha akavuga ati jewe no komedi nza kuyikorera aha naka urumva karondera nk'ikigwa uranka nkajya muri miroir hajya akahakota akavuga ati jewe aha niho nzora nkore iyi niyo location yanje misi yose ni yapa harimo ubuyira bwinshi hajya nta nabantu benshi bakunda kuhaca mva we agiye muri location agenda yikoreye nk'ububoro nka butanu canke 10 ca yitahira nugu posta gusa pap atanatonze yibereye mu zindi diri yibereye mu machat yibereye mu bindi gukarisha ubundi bwenge yibereye urumva mu bisanzwe twebwe abakomediye bacu hari inyigisho nyinshi cyane urumva je novuga neza ko nk'iryo jambo waruvuze urumva ko ndagishe ndagirigwije n'ubusa ndaritabagaje ngo no hanze no bro tubandanye nuko yagize accident ikorera mu ntara ya Cibitoke mu ntara ya Cibitoke amaze gukora iyo accident ntivyavuzwe cyane ntivyabaye trend cyane nko mu star cyane dusanzwe tuzi mu gihugu ashobora kugira accident twamubwira ati pole sana n'ibindi vyinshi mugabo ntimutangwe kumupostinga cyangwa nibatangwa kumupostinga ko yapfuye bivuze iki icyo bivuze nuko icyabaye cyose cyabaye ku bugombe bw'Imana sivyo kandi ujya nuko ari umustar vyamenyekanye eski abo bari kumwe barigeze bandika wegeze ubona izina ngo nanaka ngo yapfa rest in peace bavuga ngo abo bari kumwe bisigura ko amaksida ahora abera muri iki gihugu cacu simvuze ahandi igihugu rikaduvugira ni menshi mane hora amaksida menshi ariko itagize umustar bimenyekana rero mutima byaravuzwe bijya bintu urumva rero nabagize rest in peace banditse ngo rest in peace n'ubu ndafite message umuntu yanyandikiye ngo nankana mutima yarapfuye urumva nari ndababwira ati mutima ariho kandi muzima ashime Imana kuko kandi ntiyigaye ntiyanka umuduga ngo oya mane accident s'umuduga gusa n'ubwati Goma buherutse kwibira indege zihora zikoroka urumva inzu uri mu nzu ugiye muri douche kwacunyerera uravunitse urashobora kuba mufite ikinogo mu rugo usanga uratiriganye ndani uravunaguritse urutiga umugore uravunitse umva ama accident ari mu bwoko rero ico shetani yanditse aho ndavuga umurozi yakuroze aguteze accident kiraba ico Imana yateguye kira urumva
mu bisanzwe ikintu cyose wewe cyateguriwe ko kiza kubako wowe nubwo woja mu gasho kaca witwara mu gasho ati reka nje mu gasho ngumeyo kiragusangayo urumva ntikibura imvo urumva rero hariho nandi majambo numvise ngo ababorewe ngo bari baborewe no man oya je ndamaze guhura n'imborego iri kigendera ku nkengera y'umuferegi wo mwibarabara muta imboregwa nigweyo ariko ukazibona umuntu muzima kwe je ndamaze kugwa mu muferegi ndi muri telefone nasamaye telefone nisanga bwibi naguye indani naro nahinyaga yo musi urumva rero kugira accident sima kube wanyoye kuko hari abantu banwa inzoga banwa inzoga nyinshi cyane akanwa inzoga kandi akazinwa zihana kuko avuga ati je ndafite déplacement nubwo ntasanga pe nta kibazo urumva kandi ntagire accident none agize undi musi yagize accident tuce mboyaye bro bijya mutima ego aranwa inzoga ndabizi kandi si cyaha si bibi oya kunwa inzoga nyinshi ni none bwinshi sinibera kuri kabiri bobo plusieurs si guhera kuri kabiri none anyoye zibiri sigura ko anyoye byinshi urumva rero ivyo sivyo urumva igikuru nuko ari muzima kandi n'uwacu turamukunda ariko turakeneye evolution mu bikorwa vyiwe kabisa ya ivyo bibaye inyuma yaho ndavuga mu mwaka umutambutse je pense nyamba nihenze Landry promoter nabo bari kumwe bayani bavuye ibarandi bari baborewe nabonere baborewe ariko ntiryari rya mbere baborewe bagiye mu muduga ujya munsi niho bagize axe mu baririmbyi n'abakomeje n'aba muri entertainer muri make mu bari muri entertainment ivyo bintu batabigabanije bana bitazoba mara ibiki byo kaborege bakaja mu modoka gutwara kuboregwa nibibi erega unyoye n'inzoga ntuboregwe umviriza kodi unyoye n'inzoga ntuboregwe ubusa n'umuntu yanyoye ifana biba bisa uba wibwe kuko urabona amateka y'inzoga nta utayazi urumva muraye muborewe mu gitondo murayaga n'abajamati muta wejo watashe gute urumva ati ewana je yari urumva irabahereza n'inkuru mu yagejo ati brega je telefone sinzi niyo nahitaye urumva ati rega je ntashe nashitse ngwana urumva ati je ntashe imbonera kure zaratinye no kunyegera urumva hari ibintu bimwe mu inzoga amateka yazo none nk'ubugiye mukabarukana amacupa birukaca witahira normal bro normal kabisa simple peut-être bamwe bafite imitwe yoroshe cyane kabisa anyoye tubiri acaboregwa aha mu Burundi urumva unyoye ugatwara ikinyabiziga ntaco bitwaye unyoye bega kuja mu gutwara umuduga wabo ejo byo samakosa aha mu Burundi ga nta gipima gihari mu muduga icuma gihari gipima mu Burundi ni gipima ikilometero kuragirako urumva nta kikihari nta kigihari cara baragihevye urumva ariko ntaco gupima umuntu ngo yaborewe vrai none wo mumenya gute ko yaborewe ko hari umuntu aborerwa amana ugasanga gusumvya n'ubwenge nukuri kw'Imana hari umuntu mani mu kugira kuri ibintu vyiwa manza kwidro kunwa urumva kunwa mbe uraza basani benshi bani kugira bandike indirimbo muri studio ko bamanza kunwa ibimogi byinshi usanga baba bafise amacupa ya Jack Daniel bafisa inzoga ziya zikaze cyane arizo bariko baranwa baririmba urumva rero hari ikintu bita none erega icupa kuva kera n'abakera bobo we ni wabizi we ni wakera akagwa kamyeho suko bobo umuserugo ahejeje no gufungura yategezwa gushozaho nakagwa urumva ivyo nege nyene idini ryawe ritabikwemerera aje sindiko ndahanura umuntu kuna inzoga oya kuko najewe naje inzoga namaze imyaka myinshi atazonwa pe kabisa urumva kandi nari mbayeho nari meze bien kandi narakora akazi fresh nari bon urumva rero bigukundiye kunwa nwa ariko nwa makuboregwe niho uzobona yuko utataye amafaranga abarundi barayamaze bati ni nkura mu mubindi ndakure mu bagabo ariko uyo numugani ego sivyo none uyo mugani twemeranye yuko ugana kariho mugani ugana kariho muraco bita gukura mu bagabo gukura mu bagabo ego mugabo niba uciye dufate nk'ubu uranyoye uraborewe uci usoba mu bantu none nindasoba mu bantu none ushobora kuborega ukisoba none akosa kaborega ubwo ivyo ni ingwara
none oya kandi ivyo biumviriza we kodi ivyo bintu umuntu arinza akora iyo insolite agasoba mu bantu bro niyo urumva ko bari mu exaggeration urumva kandi uyo muntu urumva neza ko uyo muntu inzoga ntaba ari iziwe bana umuntu hanwe inzoga zikamukoresha amafuti atahora akora vyiza yoziheba kuko inzoga zigira n'umutwe hari abantu hari umuntu umana ashobora kunywa inzoga urumva akanwa amacupa ukabona amacupa yanyoye ko zo ari karigendera amahoro menshi bro bamuca inzoga n'ubu umuntu bamuca inzoga z'abagabo inzoga z'abagabo urumva rero ujya anyoye ukazobona atanguye ajyajyamye mu muferegi ugasanga ngo yaneye ngo yineye ko bro bijya nta mutwe w'inzoga agira uyu muntu akwiye kubiheba ikidagukundi haro n'abantu haro n'umuntu agize amafungo acagwara n'uyo muntu akwiye gukora amafungo umva bikora kuri kote zose si ivyibi gusa vyo kunywa inzoga no mu gusenga hari umuntu amaze umwanya muremure mani ariko arasenga acamene ku mutwe kandi ivyo ndabizi hari umuntu atamvye igisirimba mu isengero igisirimba bro wewe ucuja mu kibazo ari nk'umugore wawe ucuja mu kibazo cyo gutangura kumuvuza urumva none nikosa aca vyanka ahubwo akwiye gutamba gahoro kwimenya ati jewe ntamvye ku cyane nubwo mba ndi murimo w'Imana bimeze uko mbe nkakoresha umwanya yo dufate umuntu akoze accident yaborewe wewe nkakoresha umwanya dufate ukora muri protection civile umambe ni protection côtière bajya akora mu barabara wowe ni kihe kintu wo mu igihano naho yoba yababaye kuko nubwo uba wahuye nibisanga wabonye je kintu no mukorera no baza kwanza kumutwara kwa muganga kwanza ego après yo kuva yakize urabonye umuvyeyi hano umwana bukeye umwana umuhanira aho nyene ku agikora ikosa niho aguma medita ikosa umuhaniye none umuntu yababaye sivyo ari kwa muganga ni atora mitanca kubwira ati telefone iri he mbira umugore ahondi none uyo wocu uja kumushira mu bihano nabo batabwenge ufise urumva wowe utamuhaniye aho nyene bidakunda kumuhanira aho nyene mureke muhanure gusa muhanure none wo muhima igihano citwa ngwiki nta nico utahura umustar ni umuntu abantu bose bafatira kwicitegerezo muri make ni nyenyeri ni star murikira abandi bantu dufate yokoresha umwanya rafise abantu bagomba kukwigana nko kumeze bakeneye kumera nkawe muri make ucu ukora ibintu bitameze neza ishusho uri kurahaba abantu bimeze gute bo ishusho mba ariko ndabaha kandi uri wa muntu w'icitegerezo cyawe bicitegerezo we bavuze citegerezo wumvike okay ndiko ndavuga nko hari umuntu agomba kumera nkawe citegerezo nikibaho okay ntiwibaze ko hari umuntu akeneye kumera nkawe citegerezo niki haba ivyitegerezo mani aba inspiration ziri kwinshi none wewe nimba ushobora kubukunda Messi kwera rero Messi nawe ucuja gukina football mani wewe mbicitegerezo kuvyo nkunda kuvyo ukunda nkora kunda ninakora ivyo udakunda jewe ntushinje kwivyaha urumva ntushinze kwivyaha ngo ni umpubije umwe wese azohanirwa ivyo yakoze urumva umwe wese azohanirwa ivyo yakoze we ntuzoja kubwira Imana ngo je ngo nabirabiye ngo kumustare mani je nakora insolite sivyo urampanura nimuzondonka kandi ntuzontuke oya uzompanure ko ni wantuka nzokwivuna kuko uzobo shaka kugira ishavu ko abantu badatahura ibitutsi tihanga kabisa we mpanura wirenganire uvuga ati ewana nkakugira riprahereza avuga ati nirenganira kabisa nirenganira urumva yapana guca utegeka uri kurahanura umuntu gacu ushaka gutegeka no oya we rero kuboregwa iwawe naco bitwaye ibyo ukora sindi mboregwa oya none kuri ariko jenyo inzoga ntegerezwa kunwa nkumva neza ko vraiment atuko naje sikomeze kabisa tubandanirize nuko inyuma yo Alvin Smith afashe indirimbo yarimwo be na Gusto na DJ Fernando yara mu nyuma arakuramwo Gusto asigaranamwo DJ Fernando muga mu nyuma yaho turabona yandi ndirimbo yigarukanye nyene irimo amajwi y'aba bagabo batatu ndavuga abasore muri Birova muzika bagarutse mwari batatu kugerino yarasohoze yarayishize hanze Alvin iriho yego tayo narabonye ko yasohotse ariko sinigeze ndafata umwanda yumvirize kuko
abamushirimo nabi nivyo nabonye benshi bapostinze ngo yeah ngo ntiri mix ijwi rya Melanie ntiri mix iyo ndirimbo ntayahitinze ni squatter none niyayitinze yayirekuye kubera abantu bamuremereye je pense bavuga ati dukeneye original indirimbo yeah nuko mu nyuma ikiraswata yaraswase nyene reka rero ibintu jewe ntazi iyo ndirimbo ntayo nzi wewe yindirimbira gatoya umbwira ritme ya kumera nk'abandi ni nkaya yindi nyenereye nuko botozo copyright je abantu rero impamvu rero yaswase umviriza ijya bari kuva bavuga ati it is a remix urumva oya niyo original ya bayise ngo ikirere yitwa kujya nyene ushaka kumera nk'abandi yego urumva zifite titre imwe ariko je ivyo bintu sinarinzi ko ari byo oya je narinzi ko yayise irindi zina basi ya izina ni rimwe ivuga kujya nyene nshaka kumera nk'abandi nshaka gukundwa nagwarujwe gwibe rurimo kujya nyene umve Fernanda arimba kujya nyene basi Melanie nawe yaririmba basuprimye vya Melanie bacafata kurajya ama verse yabo bongeramo utuntu duke ariko original nayo yasohoye mu nyuma niyo original rero niyo umva Melanie nararirimba Fernanda karirimba bacafata ijwi rya Melanie barishiramwo nabi ego ariko ririmwo nuko birega mu bisanzwe Alvin si nkibi ebona Melanie bagena amajambo ngo batuburana imiduga bigenda n'indani bijya bintu ni life private hamwe na entertainment urumva bijya bintu ishobora kuba ari showbiz canka ari reality showbiz yabo yo mara igihe kingana gute bon showbiz yabo sinzi igihe yo mara ariko biva n'ingene bayiteguye ko showbiz irategurwa bajya baho ngo barisekiye man nimba bari serie rero twebwe tubimonye ku rubuga kuko ibiri serie byose sivyo tumenya ubu bantu babona nicaye ingandiko ndavuga ko ntibazi ingene naja ntibazi aho naciye ndashaka kuba mvuye ndashaka kuba nje ngaha mvuye muri cafeteria canke mvuye muri restaurant canke mvuye gusenga canke mvuye mu bindi urumva bobo twe dutahura ivyo tubonesheje amaso yacu rero nimba yamutoboreye umuduga tukabona imodoka yatobotse amapine ntibica bisigura yuko yayitoboye amapine kuko nta cemezo na kimwe cemeza ko imodoka yatoboye amapine nta foto yiwe ariko arayatobora twabonye nta video twigeze tubona nani ivyo binsigura gutega mwene wacu kabisa nuko mugabo ngaha mu Burundi turafite abantu baja muri showbiz bikaboneka mugabo na showbiz nimwe turabonamwo Gusto kintu nishobora kwereka Gusto rega ni gwica ruhoze Gusto urumva n'umuntu mengo aratinya kuvugwa nabi ariko umuntu atinya kuvugwa nabi nawe capacité yiwe intellectuelle biri hasi cyane kwera uvuzwe nabi hari inyigisho ukura muri kujya kuvugwa nabi hari ubundi bwenge urahura muri kujya kuvugwa nabi ucureme ikindi kintu gituma uvugwa neza abantu rero bamaze ko nayo ukuntu umunsi ushobora kubavugisha bakavuga nabi ejo bakavuga neza barabona yuko uciye ubwenge Gusto azokwicuza ibi bintu Gusto yamumenga arahohoterwa yamumengo baramubonera yamumengo ariko je ndakubwije ukuri ko Gusto ujya Gusto ashobora kuba ari no mumesha ariko kimya kuri social media umva watwereka yuko ari pose adashwana atavuga ariko menye yuko umuntu wese arafise visage zibiri zo gukara no mu papa mu rugo bagiye n'abana mu rubanza akavuga ijambo abantu bose barakoma amashati nawe akavuga ati papa aravuze ariseriye cyane ariko mu rugo umwana akosheje aramukubita bro aramukubita ku buryo n'ishati yambaye ayambura akayimubohesha urumva akamugaragariza neza neza uwari rero ni vyiza ko abantu bakumenya mani muri visage duze kuko turiyizi twese turabana ndazi neza umuntu wese ngaho umushavuje arashavura umuryohera araryohe arakuryohera urumva Gusto azovyicuza yamara umengo n'umweranda yamumengo n'umweranda arahohoterwa mani nta mweranda hari nga kuri nosi aha abantu bose nibiranda abantu bose n'abasazi abantu bose nga kuri nosi umva bafise domaine ariko bivana na temps
mani ubaye mu mahoro wo kwega intambara oya ubu ku Burundi bumaze imyaka ingahe yose turi mu mahoro hari urusoro urumva none ariko yaba turi mu ntambara wari kumva intambara urumva rero faso yose miliye yose ukungene uri urumva uyibamwuko kuko ino entertainment si ecclesia paroisse yo kwiyezesha kw'abantu kabisa no koresha umwanya ariko tutibagara yuko abarundi fan base yabo igoye cyane fan base y'abarundi ego murundi aragufana ukaryoye uno musi none nibe ifite agaharara wewe wanamukashayingana mugabo ego ariko sarimwe nini bituma yibagira byose wakoze inaziko bamukunda bose rero kwera commentaire aziko bose bamukunda ariko ntabi ako kantu mbwiye ntakazireka ntaziko bazomuharuruka nambi data baramuharurutse Dramati baramuharurutse sivyo na Fernando baramuharurutse ninde wundi na Bifesi baramuharurutse oya reka iyo ntambara Bifesi ni bamuharurutse bandere Bifesi indirimbo shasha Bifesi itwa yakoranye na D1 nyamba yitwa imuhira nyamba yitwa imuhira none korabo ya D1 na Bifesi yari kwiye gukora bijya bintu kwe man indirimbo trend bivana live basi nafaso isohoyemo nyamba yasohoye imuhira abo muhira barayumviza nyamba yasohoye yo muri boîte umve bongo ngo muzikura afise limite urafise limite umve urafise limite umuziki nta limite ugira wa mujinga none kuri mariage wachovuga ukachovuga kuri comptoir iki kuri bivanana n'uzena umviriza ndakubwira ikintu indirimbo ryose yakiriwe neza itavugirizwa hose iravuzwa mani muranumva ku mutwenzi ya tapita ya Diamond ya tapita aho ni muri vibe urafashe urumva ivyo rero ntibigira limite hari indirimbo y'akababaro bashobora gushira yahitinze yakiriwe neza iyo ni hit ntuzibira n'igipasa iyo ndirimbo ya D1 na si hit none gereranya basi ya Rino Gina Sadbi basituza bigereranye buremere oya ari difference none akariho karavugwa urumva abarundi barumva iyo abari D1 wa cagihe cha body good morning love mine masitaki y'abarujya D1 bakimukunda kujya cyane baramukunda ariko ntibakimwitayeho cyane bavuga ati uyu nuwacu nyene turamu ameze uruba niba bakwanga oya ariko uwo bashuhiye so babona arasohoye niko bameze nuko tuvuga ko bintu bijanye n'ama base bakuvuga ko ari base yoba yatumye Augusto na Alvin Smith bakora bijya bintu ariko ubundi mwanya bikaboneka neza umengo si base oya ijya iba base itaba base ni entertainment ariko kenshi Alvin waba ko yasabye kigongo yamasaba ibigongo Alvin arategura base ariko ntabwo nkagira bwo gutegura base mpaka finale yayo base urayitegura gushika finale ukamenya ati ino base ndayiteguye ko base itakwisha iragukiza kabisa kuko base uyikoze abantu urabiteje barakuvuga baragutuka baragirane ariko ubu ufise system wateguye mu nyuma apana yo kwiyerekana yuko menguri down yo kwiyerekana neza yuko ukiri wa undi nyene ahubwo urumva ahubwo ufise ubwonko Murundi akenera gusa umuntu afise ubwonko muta kabisa nta kindi Murundi mana umweretse kuri kigugu nta n'ikintu akimuyona nta n'amabanga yo kubitsa ati nenda yabitse ikigugu kabisa je nembere ikigugu none wewe dufatura umusani wa musabe bigongwe kuri social media mumbabarire usaba ikigongwe bande usaba ikigongwe bande ni bande babijejwe ni bande bajeje kuguha ikigongwe nagira bobo bakiriye ivyo we waberetse ega nta numwe abijejwe gutanga none uwamuhaye ikigongwe ninde Melanine siwe yavuze ngo ndakubabariye none yagisavye Melanine yagisavye abafana ngo mumbabarire urumva nani ubona yuko ari gutahura guke nuko ivyo bintu birakunda kuba mu baririmbyi byarabaye kuri Dramati na Bifesi on the floor aho mbere Dramati yajya kuri stage abantu bakavuga dukeneye Bifesi bakamuvugiriza ko amarura abafana Dramati nawe urazi ikintu Bifesi yamusumbije ubujyajya ko abantu twisi ngaha turi njyajya ubujyajya dutahuriye ndaguha karorero wewe ukiri muto hageze kujya uri wicaye n'abajama warinda kubashorera bose ngo dimuze tuje kujya oya
nagira ava muhira wamenya ati bashize ko imboga uno mwanya zirahiye mazi ubugari acha ni wayi wasanga biri kumeza ucukwega urukoro rw'abantu mu gihe n'ubugari bacumba bagutumye ubufu bazi neza abana umuvyeyi yavyaye kwacuzana abandi ubujyagere bwahereye kuva tukiri bato urumva kwa kuntu ukiri umwana bagwa igitumbura ukakijya wenyene ukima mugenzawe urumva twese ngaturi njyajyamani kubera urabona gusa dusumba sumbana ujya ni ukungene dukoresha ubwo bujyajya bwacu hari injyanja zibayeho mani kandi neza zima tuvuge yuko Bifesi yajyajyanije Dramati wewe yaragenda akavuga kuri social media Bifesi akacaza mu nyuma ego akaca fyonda urumva yaba yamaze kubosa ivyo Dramati yavuze byose arabizi we yababuhambe vutu ninka kujya kiriko yagiriye ntuze DJ Paul urengene yakoze video kiriko DJ Paul umbabarire cyane rera bawe je undeke nimba tanderongira je urumva hariho tonso bagukoresha ku muntu man iyo uri kuri isigura meme no mu butungane uvuze neza ushaka kudendekanya ibintu by'amafuti sivyo ariko uri kubivuga neza mubugwa neza suko bo mubugwa neza mu ndero ugatsinda akavuga ati wana ariko wawe ndari mukuri ngo je ndi mukuri ngurumva ngo uri kuravuga ariko aragucira mu ngo ngo apana ngo harambesheye urumva ujye bamubwira ati umviriza arashobora no gutsindwa kubera wafise ukuri ariko ntazi kugusigura umuntu rero Bifesi yaramwenye ingene ibi bintu abibamwo hajya Dramati nawe abonye ati ngiye kuri stage abafana batera induru ari guca yigindi strategy indi strategy ikigongo strategy yitse oya gusaba ikigongo siyo strategy no musaba ikigongo bande abafana barihe bajyanyene uri kusaba ikigongo umuntu yibereye ku gacupa ariko yinora gacupa rikara ngo mbabarira abafana bashavura cyane kuri tujya umuntu yakorewe none bashavuye none siwe wabikwegeye erega wakijura wota urumva nsaba gusa yuko uteguye showbiz habaye cyangwa ikintu uri umusani ikintu kikuvugwako cige ko menya ingene uzogitsinda ico kintu utize ingene uzogitsinda bizorangira usavye ikigongo kuko wewe utize ujya wundi we ari kariga ngena gukenyuwe nuko twitege rero yuko vuba cyane Alvin Smith na Gusto barahura kuri stage Alvin na Gusto muri Succeedini mu gihe hakiri utwo tuntu tudo conflict nta du conflict hari erega ni kugenda ni yasabika ngo aramubabarira none abafanugira barabikora none abafana waje none yarishitika kinjira indani kora abonye Alvin kuri stage azoca sohoka canke abonye Melanie aca sohoka base erega manu umufana aza kuri agiye mu giteramo hari igihe atabagiye no kuraba umusani n'umwe rega kuko hari abafana babana n'abaririmbyi rega murazi ko hari umuririmbyi usanga guma yirukana abakozi mbe bajya abakozi guma wirukana none si babandi nyene none wewe yarakubonye uri mu iboka sivyo canke mubana muri quartier imwe wa mu mucako none we yoza kukuraba agufyura amaso gute hari igihe gusa umuntu avuga ati jewe participe kuja mu giteramo cyana kasetu kuko nk'ibi biteramo bikomakomeye cyane wanashima umuririmbye ntunamubona neza rega ni participation gusa vyitwe ko wagiye muri ico giteramo kuko hari igihe usanga ama screen bashize ama screen umurabira kuri ekra none bitandukanye no kumurabiri wawe ariko participation yo muri yo show gusa bijya rero byo kuri stage ngo baje kura mani nta mufana aza gufyurira amaso uko nyene umuririmbyi uko nimba bahari ni bake ariko abo nabone baba bakenye nta mahera bafise buryo umufana agiye mu giteramo afise amahera ntaje imbere kuri stage imbere hajya muri ya migundano waba yibereye nyuma gumaja aho bagurisha inzoga bari nyuma wagumaja kwirazana akayoga yinyora cyangwa gafana urumva bayifite vibe ziwe hajya imbere ni babandi basimbagurika urumva bajya nabasimbagurika rero bajya nabo rero usanga atabishasha usanga atani imbuga bikoreshereza usanga atani ikintu bakwiye bajejwe bo bakunda gusuna umusani mpora ndamwumva ku radio muranda ndamukunda reka nje imbere
kumuraba urumva ariko abo witwa abafana aba batukana ku rubuga urumva bobo no meme no mu giteramo nubwo yo kwirirwa aragira gute ntigikunda wanashima umuntu neza aza no mu giteramo ntirirwa aratera indura kuri Facebook ngo wenda kwanga nta mwanya bafise abari mwibanga ntangira abari mu vyiwe ariko abikurikirana hagufi ya kabisa nuko twibandanirize ya ni Satbi inyuma y'ibihe birebire mu Burundi ata muririmbyi ariko arakora amatsuwa kuri no ncuro nawe akaba sabazohera mu Kamenge wacu ya Gira Plaza Lesis tuvuge yuko ari evolution y'umuziki meze gute evolution y'umuziki yarabaye kuva kera mugambo nyuma hinge amatsuwa hinge Kajanine yavuye mu gihugu rya kera Kidumu yavuye mu gihugu rya kuva mu gihugu evolution nimba ariyo yitwa evolution yabaye kera ariko umuziki wacu ndavuga gusohoka igihugu utagiye kubayo umuziki wacu w'u Burundi kintu keneye turakeneye amateka atavugwa mu izina ameze gute urasohotse igihugu ugiye gukora show harabahora bavayo barabonye kiriko na Double J muri ni Suisse ni barabonye abantu bari bahari ego ni ababatumye ko nibo biyiziye gusa urumva bijya bihugu usanga ibihugu binini cyane imana binini sana urumva usanga ari muri iki gihugu ari kugasanga aho bagize ngo kizobera nko muri Kongo ugasanga havuze ati aha batokeho urumva dukeneye mani gitera mu kiri international nakore tuwa nagire ntariko dukeneye zirya stage z'abasake man kandi je narambiwe sinzi ko babibonye mu Burundi stage ngazi oya manzura aba artist office u compare asake bisabiki bisabiki nibigerega twe nimba tubakurikirana tubakunda nibige ico tuma bajya cyarakunze none se abaririmbyi bose basa nibabona yuko bitazofa birakunze bazotubwiza ukuri ati ivyo ntibizofa byarakunze twiyakire oya bizokunda mugabo nawe uvuka rimwe yuko turangize frame warambiwe narambi akajambo kamwe ku bakunzi badukurikira Gabless ndabakunda cyane kandi je wumva ko DJ sinkunda ibigano birebire cyane sinkunda abantu urumva ndabatakariza umwanya oya je ndakunda man ba muri tuyage papa kabisa ari commentaire itere ari partage itere kimya ari subscribe itere ariko sindakurambira God bless ndabakunda cyane yari Mr tugesho umunyarusaku suta cyawa Mr vuguta vyumye na Kodi Mr Blacker kwa yeah. Bomba Clat